bavukanye inkunda, ukwemera kubashikanye muri iki gisabisho gihereye aha mu nkuka y'imisa, kikazobandanya imisi 3 mizima. Nikivyare na ntaryo ibikorwa bihimbara Imana n'abantu. Tubanje kubipfuriza umwaka mwiza w'2022 kuko tukiri mu ntango yawo. Turanabipfurije igikorane cyiza, umwe wese azashobore gutahana ijambo rimuremesheje kandi yakiriye kugira ngo rishobore kumuyobora mu byo agiye gukora. Uburundi buranyotewe imigisha y'Imana iciye mu ntwari itunganye, bugabiwe n'ubweranda n'ubutungane bw'abashinzwe ibanga ryo kubuyobora. Mbega bwoja he butaroreshejwe ku Mana no ku rukundo rwayo, kugira ngo mu muvukano wa bose bashobore gutera agatambwe gashasha baje imbere. Uwo ni naza umukama, nurya ahuza umutima we n'amabwirizwa meranda yayo. Vyongeye uyu munsi Eklezia ihimbaza umweranda Fabiano, yayibereye umuvyeyi mukuru mu ibanga rya Papa, araheza mbere apfira iryo banga. Nipfuje ko mwese mwojana inzira yamushikanye ku buninahazwa bw'umukama wacu Yezu Kristu. Yatowe ngo abe Papa, ari umukristo mulayike nk'uko kwanyu. Mu kiringo cyo gutora ubusubirira Petero mweranda, akanuma karaje gahagarara ku mutwe wa Fabiano. Abari muri ico gikorwa baca bagena Fabiano, naho yari umukristo mulayike, ngo asubirire uwarahejeje gusandaba. Yararanguye ibanga ry'igihe cy'imyaka 14, ariko mu mpera Eklezia ica yinjira mu ruhamo rw'umwami Desio w'i Roma wahitanye Fabiano mweranda. Yaranze guhemukira ibanga ryiwe, yaragumije ukwemera kuwe n'uko Eklezia, abera atya akarorera abakristo n'abasaserdoti biwe, kuko nabo baremeye barapfa haguhemukira Kristo. Uyu munsi nyene ni umunsi mukuru wa Sebastiano mweranda, umusoda w'umwami Diocletiano, nka mwebwe abatari bake. Yishwe n'uwo mwami yakorera, amuhora ko yakijije abakristu bariko barahamwa nawe, arabanyegeza bararusimba. Sebastiano rero acirwa urubanza gukuraswa imyambi. Hanyuma iyo myambi irahava irakira, ntiyapfa. Mugabo uyo mwami mwishavu yari afise aca murarikira abamukubita, yicwa rero n'ayo mahiri. Mwebwe abasirikare muri ino ngoro, nimwakira ko karoro kabereka ingene ukuri ariko nzira y'ubuzima bweranda kubwirizwa kutubera indongozi ya misi yose. Nico gituma nashimye ko twifatanya na Eklezia mu gutangarira abo bapfiriye Imana, uwo murongozi be n'uyo mukristo mulayike ameze nkamwe, maze namwe mukoranye mu mugambwe ushinzwe ubutegetsi aya mango mu gihugu cyacu, mushobore kwigana uyo murongozi mukuru wa Eklezia
bene uyo musirikare yapfiriye ibanga. Bavukanye inkunda, mwazanywa aha n'ukwemera kwanyu. Kenshi turabumvana ijambo ngo twashize Imana imbere. Bavukanye, iri jambo rirashobora kubaremesha cyane mu kurangura ibanga mushinzwe kandi mwagenewe n'amatora. Aho mwashika kuri iryo jambo, ndizeye ko mwaryitondeye kugira ngo ribakuze, ryongere rihite ku Burundi n'abarundi atanumwe avuyemwo. Ndizeye ko kitari icyifuzo kigaragara, ariko ryari ijambo rivyawe n'ukwemera gushitse k'umukristu. Yariko arababara cyane, yifuza gushika ku neza ya twebwe abarundi twese, ababi n'abeza, abo muri kumwe mu mugambwe wanyu n'abatari kumwe namwe. Mu kwigana Kristo, we yababaye agahambwa ku musaraba, akabambwa ku musaraba kugira ngo adukize uko turi kose, twaba bamwakira, twaba na twebwe tutomukunda. Nk'uko Petero mweranda bitwigisha, aturamutse avuga ijambo ntarivuge nk'ijambo rivuye ku Mana. Uramutse akorera abandi nawe nabigire nk'uwahawe ubwo bukuru n'Imana, kugira ngo muri byose Imana ininahazwe. Nayo ininahazwe ibonye ko tudatoranya abana bayo, ababi n'abeza, abo dusangiye intumbero y'ubuzima n'abatandukanye natwe. Ibyo byose tukabigira kuko ari ibiremwa by'iyo Mana. Umuntu rero wifatanije n'aba bene wanyu kubera ko washatse gukiza icyicaro cyawe, jewe ndakubwije ukuri, wahuvye. Mbere jewe no guhanura ko wokwikurira ameze ukigira, kuko uhavuze inukwa n'icyo giteramo mushaka guhurikiramwo kuva kuri no nkuka y'imisa gushika ku munsi wa gatandatu. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi ko ibona umutima w'umwe. Nimukomerere rero muri uko kwemera, kuba ariko kubarongora muri iyi minsi, kuba ariko kubaboneshereza mu kuganira n'Imana be na bene wanyu bose. Niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira abanaka, mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose, naho koba gake. Mwari muzi ko uronse ikintu ngo ni uko uvugiwe na kanaka? Mwari muzi ko uronse ikintu ngo ni uko wavugiwe na kanaka? Bihava bikagutitura, ukumva umengo usubiye ibwana, kandi wari ukuze, wari ufise igihagararo cawe, ubuhinga bwawe, ubumenyi bwawe. Nayo ingendo si turanga twebwe abemera. Nimuyirimbure, mwitegereze iciza n'ikibi yoba yarabazaniye by'ukuri. Bavukanye, akira ishaka ry'Imana n'umutima wanyu wose. Umukristo wese, kuko ari umwana w'Imana muri Kristo, yifatanya na Kristo muri byose. Niho ya Zaburi ya 39 iraba na mwebwe duhejeje kuyumva twayizirikanye, ivuga ite ndaje. Mu kizingo cy'igitabo handitse ibinyerekeye, nshaka gukora icyo ushima Mana yanje, amategeko yawe ari imbere mu mutima wanje.
amategeko y'Imana nayo akoraniye mu ibwiriza rikuru ryayo, ibwirizwa ry'urukundo. Ndazi ko murizi ku mutwe rivuga riti urakunda Umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ububasha bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. None iryo shaka ry'Imana kuri mwebwe mutwara ryiyerekana rite? Muragerageza kudushikana ku mahoro, ku bikorwa byiza biteza imbere abantu. Muragerageza kutwubakira amajambere kandi muyaduhimirize. Uyo kwanka kubagamburukira nukuri mumuhane, natwebwe abanyagihugu tumuhane kuko azuba ariko aratwononera. Nimwakira ishaka ry'Imana rero n'umutima wanyu wose uko iryo shaka ritweretse. Gende muvyigishanye muri iki gikorane mugiyemo. Ndabinginze Kamungere asangiye namwe kwihebera igihugu cy'Imana mu ruhande rwo kugikomereza ukwemera, ukwizigira n'urukundo, ngo muhebe icyo cyose cyo bigiza kure y'icivugo cyanyu twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusangi demokarasi, kuko mukundiye abandi Barundi kwigirira imigambwe yabo. Nivyo mwabonye namwebwe nyene. Umugambo umwe uzananye igitsure wamuta Burundi mu manga, canke rero bene kujamwo bakisunga wa mugani w'ikirundi uvuga uti igikorwa cy'ibwami cicu wicaye. Bikaba vya bindi vyamve guseruka ndamuke. Mwene uwo muntu ndaheza ngo ateze imbere igihugu, ko mwashize imbere Imana bavukanyi. Nimwigarure maze mwakira ishaka ry'Umukama n'umutima urikunze kandi uryihebeye. Yohani Mweranda umutumwa mu gisomwa twakwiye mu nkuru nziza yiwe niwe atubwira iragi rya Kristu. Erega n'iragi ryanyu mwitaziriye abagumyabanga akazina keza. Ni mwebwe Kristu rero yarungitse ubu ku isi y'u Burundi. Ni mwebwe muzobazwe neza yohanagura amosozi ya twebwe twese. Ni mwebwe Kristu ashinze barumunabe twebwe turi bari mu bushomeri buteye ubwoba kandi mu bwinshi buriza twebwe abavyeyi. Ndategera ko leta idashobora gukoresha uwo wese yize, ariko leta irashobora kurondera ingene ubwo rwaruka rwoshobora kwironderako akazi mukuri no mu butungane, kandi ivyo bikabera ahagaragara bene mutaga babona muri transparence. Noneho nta yindi nzira y'amajambere y'igihugu atari iyo kumwene igihugu wese aronse icyo akora aheza akaronka icyo arya akamanyurira ko ababanyi n'igihugu camwibarutse. Mu kibanza ca Kristo nimutubungabunge twese iyo tuva tukagera, kuko nta mwana n'ikinono, kandi mudakandamije canke ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu. Ivyo n'ukuri ndabibasaba kuko iyi myaka maze mbona Burundi uko byagenze, uko niko abantu babeshanya, niko abantu bahendana. Mugabo ushoboye kwinjira mu mugambi uyu canke uriya ukabigirana umutima ugororotse atarinda igomba kugusukayo, nukuri wamushika kuciza hamwe n'abandi.
erega no muri politike nyene mwebwe abakristu mubwiriza gukomeza intumbero mwihaye y'intwaro rusangi mugumije akaranga kanyu k'abana b'Imana k'abavukanyi ba Kristo mfura yacu karuta mbere n'akajya k'umugambwe. Kristo wenyene niwe aturemesha ati ndagusavye dawe ngo ubarinda kabi. Murakaramba bavukanyi. Kristo nyene adusabira kuba beranda, nta kindi asabira biwe. Dawe bagire beranda mukuri, kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri. Murahamagariwe kuba beranda, inshuti zacu, murahamagariwe kuba beranda. Nabwo ubweranda ni ukuvuga rero ukwera mu nda, ukwera mu mutima. Mu mvugo y'umukristo niho hava ibikorwa bininahaza dawe wa twese, niho urukundo rwatsindara. Ntiduhumanye rero aho umutima mweranda ahangamye ngo atuyobore. None gabavukanyi ko muri abagumyabanga, iryo zina ryoshoboka rite? Ryoba iry'ukuri rite mutagumije ibanga ryanyu ry'abana b'Imana no muri politike nyene, na cane cane mbere aho muri politike naho nzi neza ko bigoye cyane kubishikako. Umukama wacu yarasabiye abiwe kubumwe. Nimwumve ingene asa n'ubaririra mu kubinginga ati dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babe umwe nkatwe. Ndifuza ko mwoba umwe aboneka, umwe abarundi badakeka ngo mbega ko kanaka avuga uku kanaka wundi akavuga kuriya. Nimube umwe muri iryo shaka ryanyu rya politike, muri uwo mugambwe wanyu. Bavukanyi, nta numwe muri twebwe yo kwishira ukwiwe turamutse turondeye ibikomere vyasesereje umutima wacu, kandi bivuye ku mubanyi canke ku mutware kanaka yaraturongoye. Nico kandi kiratuma dutandukana, kiratuma twonona bwa bumwe. Ariko rero ko tuzi ko twakomeretse, mbere bamwe tukaba tubigwaye akabonge. Mwebwe muturongoye ubu nimushira imbere uko muvuga muti dushize imbere Imana, nimudufashe gusabana ikigongwe, kukigiriranira, duheze dusubize hamwe. Icyo kitabaye naho dukunda kuririmba ubumwe, nukuri nta Burundi buzoragama, nta Burundi buzoba bumwe. Tugabire se Mana yacu iyo ngabirano y'urukundo iruta izindi zose. Niho rero twokwamiza imbere y'amaso, niho rero wewe twokwamiza imbere y'amaso, tukagusenga tuvuga tuti dawe wa twese. Ngicyo bavukanyi icyo tubipfurije mu ntango ry'iri huriro ryanyu ry'igisabisho, mu ntango ry'iki gikorane. Hariho intungane muri mwebwe, kandi jeho nibwira yuko mwese mushobora kuba intungane. Twashaka ko mutubera soko, maze aho Burundi bwakagorewe, aho bwakicaniye, bube koko ubwami bw'Imana, igihugu c'abavukana. Imana nibahezagire.